Tuhejeje kwakira uwuserukira igihugu ca Kenya ngaha mu Burundi, nkuko mubibona akaba yaje azanye igikemanyi yarungikanywe n'umukuru w'igihugu ca Kenya. Baheruka kuturungikira inka 50, rero baciye bazana n'amata aziherekeje. Sanze bafise imigenzo nk'iy'abarundi, bisanzwe umurundi yaguhaye nk'imbuto y'ibijumpu acaguha n'ivyo bita mishoresho, acaguha n'ibijumpu. Ivyo rero turabibakengurukira cane, nkuko biyumviriye kuri fondation Umugira Neza, babonye ko abamama aribo bagaburira abantu, bakagaburira abana, baca bashima ko bonshikiriza mu ntoki iyo ngabire y'amata kugira ngo menye ingene ndayitanga. Mboneyeho gushimira leta ya Kenya ku mutima w'urukundo bakunda abarundi, nkashimira n'uwuserukira Kenya ngaha mu Burundi ingene yagamburutse agashikana ubutumwa. Byatunejereje kubatembereza ibikorwa turiko turakora vy'ishirahamwe Umugira Neza, na cane cane bijanye n'ubuvuzi. Byatunejereje kubera natwe igihe twagenda muri Kenya, umutambukanyi banyene icubahiro umukuru w'igihugu ca Kenya yaratweretse imigambi asanzwe akora mu buvuzi, iyo bise Beyond Zero, ijanye no kuvurira abantu ku kivi. Nkasanga duhuje nanje ivyiyumviro n'imigambi, nkuko natwe twatanguje kuvura abantu amaso tubavurira muhira, nabo nasanze bagendagenda mu mihana n'imodoka irimwo byose bagenda baravura abantu. Niyo mpamvu rero twamutembereje muri iyo nyubakwa tumwereka ivyo tugiye kuhakorera, kuko twasanze umuvyeyi kw'isi n'umwe. Umuvyeyi agira impuhwe yo kubona abatwaye, abahetse bafise amagara meza. Sagaseseshwa rumuri n'amata ari mu bifasha umubiri kugira ngo umererwe neza.